nagira ngo ndababwire kino kintu mu by'ukuri siko amajwi yose mwumva iyusenga abavuye ku Mana, kuko ivyiyumviro vyawe yashobora kuvuga, ivyifuzo vyawe, ivy'umutima wawe urarikiye navyo biravuga. Niyo mpamvu kenshi Satani akoresha ivyiyumviro vyawe canke ivy'umutima wawe wahamye. Rero turakwiye gukura tukamenya kurobanura amajwi, tukamenya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani, kuko na Satani na wene arafise abavugishwa akoresha. Siko abavugishwa bose uzoza urabona bavuye ku Mana, na Satani ubwiwe arafise abavugishwa akoresha. Rero urakeneye impwemu yo kurobanura, impwemu kugira ngo ushobore kumenya umuvugishwa w'Imana w'ukuri n'uvuye kuri Satani. Kumenya ijwi ry'Imana iryo ari ryo canke ijwi rivuye kuri Satani, mu gihe utangura kuvyimenyereza uzosanga mu misi uzi gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Satani. Nk'uko umwana mutonyi amenya amajwi y'umuvyeyi canke abavyeyi n'abamukikije, burya no mu buryo bw'impwemu niko bimeze. Rero nahawe ho kubandanya gukereya umwanya wo kubana n'Imana kugira umenye ijwi ry'Imana. Yohana arabivuze ngo bakundwa, ntimwizere impwemu zose, ariko mupime impwemu zose ko zije zivuye ku Mana. Ntukizere amajwi yose, ntukizere indoto zose, ntukizere amayerekwa yose, ntukizere ubuhanuzi bwari bwo bwose, ahubwo ivyo vyose ubanza ubipime, niho uzoshika kuco Imana ishaka, niho uzotahura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Abari n'amatwi muraza kumva ivyo ndiko ndavuga.